Nkuko babigize umugenzo abahurikiye muri Ndi Muto Sindi Gito barakoze igikorwa cyo gufasha gukingira ikirimba c'umukuru w'igihugu Ntare Rushatsi mu gutera ibiti vy'imisuna ku ruzi Gasenyi ruca hafi y'ico kirimba. Intumbero nyamukuru y'ico gikorwa Ndi Muto Sindi Gito bakoze kuri uno wa 2023 kwezi kwa mbere umwaka wa 2021 ngo no gukingira ikirimba kuko ikirimba ari c'abarundi bose atanumwe avuyemwo nkuko bivugwa na Nzambimana Innocent arongoye Ndi Muto Sindi Gito. Ngingo twariyemeje yuko nkuko turi bato ariko tutari bito na leta tuzobura ivyo tuyifasha. Rero ku buryo buto bwacu twariyumviye turaraba inkengera y'ikirimba cacu tavuga ati tugira ico twofashije hagorope Ndi Muto Sindi Gito. Rero no musi twatewe iteka ryo kuza ngaha kugira ngo dushobore gutera ibiti tukigire imanga y'ikirimba c'umukuru w'igihugu. Ndaboroheye Pamphile wo mu kigo kijejwe ibidukigije OBPE mu gisagara ca Bujumbura no kirimba Ntare Rushatsi arashima igikorwa cyo gutera ibiti mu gukingira ikirimba akongera agasaba Ndi Muto Sindi Gito kubandanya ikorana n'abajejwe ibidukikije kuko ngo ibidukikije bihungabanye no guhema nta uzosubira guhema. Twacakiriye neza cyane ahubwo iyo association Ndi Muto Sindi Gito yobandanye dufasha tukabana dukorana uko ni bakeya bavyumva ivyo by'ibidukikije. Murabona no ngaha ururuzi uko rumeze waramaze kubomora amabuye ivyo bari barikingirije dusanga iyo biba byashigikiwe n'imisuna uko nk'umugambi wa leta uno mwaka uvyifuza babonye ko bikenewe yuko inzuzi zose zitraversa zica mu gisagara ca Bujumbura meri zikingirwa n'imisuna. Rero iyo association yaravyumvise hakiri kare ikaza kudufasha gutyo nico gituma turayishimiye ahubwo tubasavye babandanye uko ni musi wa kane ndasavye witwara iyo association Ndi Muto Sindi Gito aza babwire yuko ku minsi wa kane mu Burundi ujejwe ibidukikije. Inkumi, imisore, abagabo n'abagore bahurikiye muri Ndi Muto Sindi Gito bahejeje gutera ibiti vy'imisuna birenga 750 ku nkengera y'uruzi Gasenyi ruca hafi y'ikirimba Ntare Rushatsi baciye babandaniriza kugarukira ku bana bagendana ubumuga barerewe mu kigo Centre Isange kiri muri zone Kanyosha ya commune Muha. Aho muri Centre Isange Ndi Muto Sindi Gito bakaba baratanze imfashanyo igizwe n'amata, umuceri, ibiharage, amasabuni hamwe n'amakara. Mama Beatrice Kulia alongoye Centre Isange akaba yarashimye iyo mfashanyo ya Ndi Muto Sindi Gito yongera arasaba n'abandi babishoboye gufasha abo bana bavukanye ubumuga budasanzwe. Ile watu wote watajua hapa kwa sababu tuko nyuma ya mjini, tuko mbali sana na barabara. Lakini kwa sisi na shia tuweza kumaliza kufika Burundi yote, lakini tunahitaji kwa wale wote wamefika hapa ni wale watufikizie message na kujulisha wengine kama kule chini ya Gisio kunakuwa centre ya watoto vilema. Mnaweza kupita mtazame na muangalie itaji yabo. Mwomenya ko ikigo Centre Isange cagendewe na Ndi Muto Sindi Gito kireza abana bavukanye ubumuga budasanzwe bangana 21 muri abo hakaba harimo 5 biga.